aha mubona tugeze kw'ibarabara rya Kigali Rwamagana neza na neza aho bita Rugende ku birometero 15 uvuye ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda i Kigali. Aha mu Rugende hakaba harangurirwa imirimo yo kurima umuceri. Gordiano Niyangabo umusore w'impunzi nawe akaba yaratanguje uwo mugambi wo kurima, aratwiganira uko yavyiyumviriye. Nivyo turi mu buzima bugoye nk'impunzi nk'abandi bose, impunzi tegeza kwa mu buzima bugoye, ariko mbere ngishika muri igihugu cy'u Rwanda nahungiye byari bigoye nk'abandi bose, nanje byarangoye, mbaho mu bihe bigoye, muri cyo kurya, muri cyo kwifuka, muri cyo kubana, ndetse binanira nk'abandi bose. Ariko mu nyuma nahavuye mbwa ntibizoguma gutyo, mbondonka abantu nitura bangurana udufaranga duke, ntangura n'ibi bintu byo kurima. Iyo dusaguye duca twiyumvira ku zindi mpunzi twabanye ibihe birebire, kuko twabanye nabo bagowe, icyo gihe nabo ico kurya nabo barakibura. Ku byo dusaguye ko rero kubisigaye byo gusubira kuguma mu mugambi, nabo turabayumvira tukabaha ku nyungu twagize. Si ivyo gusa, Gordiano Niyangabo yahavuye atanguza uwundi mugambi wo korora ingurube. Ni mu karere ka Kicukiro neza na neza mu murenge wa Mbabe. Akaba afise n'uwundi mugambi wo korora inkoko, akagirako agatanga n'impanuro ku zindi mpunzi ngo zirondera ivyo zikora ntizizokwicwe n'inzara. Twashimye korora ingurube kubera n'amatungo cyangwa n'ibitungwa bisa n'ibyoroheje gukorora kandi bitanga umusaruro mwiza. Kuko dusanzwe utari mu bihe byiza, umuntu acagerageza kwiyungunganya muri byose. Hanyuma na cyane cyane ko umuntu aba afise viziyo yo gufasha abandi, twabonye iconyaruka ingurube nk'uyifata akayibaga ari ingurube ishobora gukwira abantu nka 50, 30, 40. Niwo mushinga twabonye wonyaruka kugira icyo ufashije abarundi b'impunzi benshi. Ubundi iyo abantu bari mu ngorane bakitanaho bagafatana mu nda, ingorane zirakwavuka. Ni naco gituma iyo turiko turarima kuri bike baduhaye twiyumvira kuri abo bene wacu nabo batagira uko babayeho, tukabaha ku musaruro twaronse. N'ibikorwa byagiye bihanahana, ndetse saha gusa twifuza no gukora uwundi mushinga w'inkoko, kuko inkoko ziribwa mu kanya gato zikagura mu kandi kanya gato. Akamu nukuraba nubwo turi mu bihe bidasanzwe, nubwo turi mu bihe by'ingorane, nubwo turi mu bihe bigoye, abantu bagorora amaboko bakore, hanyuma abo kubafasha abandanye babafasha, bagerageze babafashe, na cyane cyane babafashe uburyo bwo gutangura, kuko niyo bamara kubafasha nabo bazofasha abandi. Mwomenya ko muri iyo migambi yose asanzwe akoresha abakozi benshi barimo impunzi n'abanyarwanda basanzwe baba hafi y'ahakorera, bigatuma nabo bashobora kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.